umutekano umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri no mbonesha kure yacu ari nayo yanyu Muhuza TV. Uyu numwe tugiye kubageza ko amakuru agezwe ko ariko aravugwa muri kano kanya ngaha mu gihugu c'u Burundi, akaba ari amakuru tuza kugaruka kuri vyinshi bigiye bitandukanye. Murano makuru turaza kugaruka kuri bamwe mu bungere ba Ecclesia Gatolika ngaha mu gihugu c'u Burundi, tuze kugaruka kuri Apotre Isidore Mbayahaga ndetse no ku mukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye ndetse n'andi yose aza kuza kuba ariko aravugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi. Ni mu gihe hari hamaze igihe havugwa ivyo guhana amasumu mu mugambwe CNDD FDD. Ni impande zibiri zisharikanye harimwo uruhande rwumvira umukuru w'igihugu nyene Varisito Ndayishimiye ndetse n'uruhande ruterekwa ivyo Varisito Ndayishimiye akora. Haravuzwe kandi ivy'amasumu, ivyo kugaturana mu rubanza rwa Rengiyome Bunyoni, hazamwo n'ivyo akaba harajemwo n'ingendo zo kuzanamwo abapfumu. Bamwe bavuga ko yoba ngari umupfumu wa CNDD FDD Rengiyome Bunyoni ashaka ngo amwambure umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye, mu nyuma yice Varisito Ndayishimiye akoresheje uwo mupfumu nyene. Ibi bintu vy'amasumu mu Burundi bisigaye biteye ubwoba kugeza no mw'ishengero ry'Imana. Apotre Isidore Mbayahaga nawe harakeka ko mw'ishengero arongoye hari abadiakoni bashobora kumugatura bakoresheje isumu. Akaba ari nayo mpamvu ubwo yari karatanga icigisho ciwe yavuze yuko adashobora kunywa amazi ngaho yatanzwe mw'ishengero, ahubwo ko we aho kugira anywe kuri ayo mazi yoyivanira muhiriwe akagenda akaza kuyanywera mw'ishengero ariko atayahawe n'abadiakoni. Apotre Isidore Mbayahaga avugwa nk'umwe mu bantu begereye cyane Perezida Varisito Ndayishimiye ndetse n'ubutegetsi bwa CNDD FDD, nubwo bigaragara ko ngo atamugambwe yegamiye ko, ariko benshi babonye umwaka uheze ubwo havugwa ivyikurwa rya Rengiyome Bunyoni azana ivya Gifyoti ndetse n'ibindi ibitandukanye. Kandi nanone kuri no munsi buca duhimbaza Noheli igira kane ya Ndayishimiye, aho mu mwaka w'ibihumbi 2020 yari Noheli ya mbere ya Varisito. Twavuga duti yasanze inkuru nziza risha igihugu, amajambo yari meza, benshi bakibwira ko ari ibibazo, ko ari ikibazo c'umwanya gusa hanyuma bakabona ibihe vyiza mu Burundi. Mu mwaka w'ibihumbi 2021 yari Noheli ya kabiri, aho yabwiye abarundi ko yabuze abamufasha. Benshi bibwira ko yononewe na Bunyoni, bose abenshi kandi bakaba baribaza n'ingene azikura ko uwamubujije gukora maze bikaba vyiza. Umwaka uheze w'ibihumbi 2022 yari Noheli ya gatatu yarahejeje kwikura ko Bunyoni, akaba ari bwo yatangaje ko vyose yavyifatiye mu minwe, hari abagarukanye icizere gikeyi. Muri uyu mwaka w'ibihumbi 2023 ni Noheli ya kane, umwiheburo mu Barundi wagarutse, nta citwazo kikiriho, ivyahuha vyarahuhutse, nta cizere ko impunzi zizotahuka, nta cizere ko ubutungane buzohinduka mu gihe hagipfunzwe imvuga kuri nka Jerome Niyonkuru, Florian Irangabiye bari mu gashabarwiza tunga b'ingirakamaro nka Dr Christophe Sahabu no batagira ikibanza mu gihugu. Abasirikare bariko bagurishwa muri Kongo nk'abacangera, bacitse ku icumu bagacunaguzwa nk'abahemu, igitoro, isukari, amakara, ubukene nabwo buriyongera muri iki gihe. Murano makuru ni vyinshi tuza kugaruka ko, tukaza kugaruka n'ivyatangajwe n'abungere ba Ecclesia Gatolika ngaha mu gihugu c'u Burundi. Ariko imbere ko tubagaruka ko ufyonde subscribe canke s'abone niba utari wafyenda ko kugira ngo tuje cikanwa nayo dushikiriza, usangiza n'amakuru bagenzawe kandi aho baherereye hose kugira ngo nabo batoja abacikanwa nayo biriko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu c'u Burundi, hanze imbere y'igihugu c'u Burundi ndetse no makungu ya kure. Mwahe kaze mwidonido irano makuru. Ecclesia Gatolika yo mu Burundi nayo imenyesha ko itazoshobora guhezagira aba bana basangiye ibitsina. Inyuma yaho ishengero Gatolika mu bihugu bitandukanye vyo muri Afrika hamwe n'ahandi ritanguye kwiyamiriza ibiheruka gushikirizwa n'umwungere wayo kw'isi Papa Francisco, aho asaba ko abasesardoti boza bahezagira aba bana basangiye ibitsina.
Eklezia Gatolika yo mu Burundi bicishije mu nama nkuru yayo y'abepiskopi yaraye nayo nivuye mu gacerere kw'ico kibazo, aho yaraye isiguye ko ata musesaridoti yohezagira abo bantu baryamana basangiye ibitsina kuko ngo atari igicumuro gisanzwe ahubwo ari imvumwe kuko kandi biteye kubiri n'imico myiza yamye iranga abarundi. Mwitangazo basuye kuwa gatanu w'indwi turiko dusozera akaba ari kwigenekerezo ya 22 Kigarama, abepiskopi Gatolika bo mu Burundi bagira bati inyigisho y'igisata ca Papa kijejwe kwemera Gatolika itumbere kwishura ikibazo c'uko iyo babisavye aba bana ari nk'umugabo n'umugore kandi bose ari abagabo canke abagore canke nabo bakanye bidaciye mu mategeko ya Eklezia bashobora kuronswa umuhezagiro w'umusaseridoti nk'abubakanye. Abo bepiskopi Gatolika bo mu Burundi baciye batanga ubutumwa bavuga ko bitarekuwe kuronswa umuhezagiro aba bana basangiye ibitsina, ndetse ngo ukubana nk'umugabo n'umugore kw'abafise ibitsina bisa, ukubana nk'umugore n'umugabo kw'abafise ibitsina bisa ni igicumuro, si igicumuro gisanzwe ahubwo ni imvumwe kandi biteye kubiri n'ivyamye biranga imico y'abarundi. Bongera bati abantu bari mu gicumuro c'iceze kandi baterekana n'amako boba bashaka kukivamwo nta musaseridoti yobahezagira. Yamara abo bepiskopi barangiza bavuga ko kudaha umuhezagiro bene abo bantu atari ukubaca muri Eklezia Gatolika canke kubaheba kuko baguma ari abana bayo. Ati turategerejwe kubandanya ko bitwararika kugira ngo bagume biyumva mu muryango kandi bashobora no kwigarura, niko itangazo ry'iyo nama y'abepiskopi Gatolika mu Burundi ribandanya rivuga. Tubamenyeshe ko kandi idini rya Gatolika ryo mu bihugu vy'u Rwanda, Zambia, Kenya, Malawi n'ahandi biyamirije urwandiko rwasuwe na Papa Francisco rutanga uruhushya rwo ku basaseridoti guhezagira aba bana bahuje ibitsina. Abepiskopi Gatolika bo mw'ivyo bihugu bakaba basiguye ko ivyo biciye ukubiri n'amategeko canke n'amabwirizwa y'Imana, hamwe rero n'umuco mwiza wamye uranga ibihugu vyabo. Ibi rero akaba ari vyo vyatangajwe n'abepiskopi ngaha mu gihugu c'u Burundi bo muri Eklezia Gatolika. Nako kandi murano makuru n'ubundi tuyabandaniza kuya ariko aravugwa mu bisata bigiye bitandukanye, aho ingabo za EAC zari mu gihugu ca Repubulika iharanira intwaro rusange ya Kongo zidashikirije SADC ibice zahora zigenzura. Umukuru w'ingabo za EAC zigiye mu butumwa bwo kugarukana amahoro mu buseruko bwa Kongo, General Major Alfasari Muturi Kiyugu yatangaje ko abasirikare yarayoboye bose batashe badashikirije ingabo z'umuryango wa SADC ibice bahora bagenzura mu ntara ya Kivu y'Uburaruko. Ingabo za nyuma za aircraft zavuye ku butaka bwa Kongo kuri uyu wa kane w'indwi igenekerezo ya 21 Kigarama uyu mwaka. Izo nazo nizari zisigaye ku biro bikuru vy'icicaro gikuru c'izo ngabo vyari mu gisagara ca Goma nk'uko vyemejwe na General Major Kiyugu. General Major Kiyugu yasiguye impamvu zatumye aircraft itashikiriza ingabo za SADC ibice yahora igenzura ko ari ukubera ko ico gikorwa kitateguwe kandi ikindi ngo impande zompi ntizabiganiriye ko ivyatumye umuhari M23 ubisubiramwo. Akaba kandi yarakomeje gusaba makungu gushigikira kugira amahoro aramaboneke muri Kongo. Yongeye aboneraho kandi kwifuriza ingabo za SADC akazi keza. Twamenyesha ko ugutaka ingabo za aircraft kwavuye ku ngingo yafashwe n'abakuru b'ibihugu bigize umuryango wa EAC hari mu gisagara ca Arusha mu mpera z'ukwezi kwa Munyonyo uyu mwaka. Cigiye humvikanye ko ibice izo ngabo zizovamwo zizoca zibishikiriza ingabo z'umuryango wa SADC nk'uko ubutegetsi bwa Perezida Kisekedi bwari bwavyipfuje. Kuri ubu rero ingabo za SADC akaba arizo zitegerejwe kuzoshika muri ico gihugu ca Repubulika iharanira intwaro rusangi ya Kongo. Mu yandi makuru kandi katubwire ko mu gihugu ca Repubulika iharanira intwaro rusangi ya Kongo vyoba bitoroshe. Uti vyoba vyifashe gute? Ni nyuma yuko habaye amatora yarabandanije aho hatuguruwe ibiro vy'amatora mu buseruko.
iyo ngingo y'umurwi seni yari yatumye nuko hari igitigiri kinini c'abatora mu gihugu cose batari bashoboye gushika ku biro vy'amatora ku munsi wa mbere mu gisagara ca Goma mugwa mukuru wa Nord Kivu nk'akarorero abanyagihugu benshi batari bashoboye gutora kw'igenekerezo ya 20 Kigarama bavyutse kare bafise umwizero ko batora ariko siko vyagenze ati ntitwakiriwe uyu munsi nk'uko umurwi ujejwe amatora wari wabitangaje ivyo bisigura ko umukuru w'igihugu agomba kwiba amatora ariko ntituzokwigera twemera ubusuma bikaba bivugwa na John Bahati umugabo yari ku biro vya Nyabyunyu muri quartier Lac Vert muri commune Karisimbi ubundi atinje naje ngaha kuva mu gatondo ariko nta na kimwe kigenda abarongoye ibiro vy'amatora ntibatwemera ko twinjira gutora njewe birambabaje kuko bahejeje kuntorera abazontwara akaba ariko Mari Akembe umunyagihugu w'Igoma yidoga Joanna Apikuku aba ku mugwa mukuru wa Nord Kivu nawe nyene yarindiriye gushika ku muhinga muyiziye kwakirwa n'abakozi b'umurwi ujejwe amatora muri Kongo kugira ngo bashobore gutora ariko ntivyashobotse mu burere bwinshi bwo mu buseruko bubangamiwe n'imirwi yitwaje ibigwanisho mu gihugu na mvamakungu abanyagihugu bahisemwo ahubwo kuja ku mirimo yabo ya misi yose kuko babonye bidakunda ko batora umutekano wagumye ukajijwe cane amazone menshi imbibi zagumye zugawe abanyekongo bavuye mu Burundi bagira ingorane zimwe nizo ku munsi wa gatatu zo kujabukirwe kugira ngo baje gutorera iwabo muri Sud Kivu cane seni nk'urwego rwa leta yarahonyanze ibwirizwa shingiro mu kubandanya amatora byose ngo bikaba vyerekana ubusuma butegerezwa kubaho muri iyi ncuro igira kane y'amatora y'igihugu ca Kongo akaba ariko Maître Peter Abera Sangano umuhinga mu vy'amategeko yatangaje aya rero niyo makuru yarageze ko muri kano kanya ufyonde subscribe canke sabone niba utari wafyonda ko kugira ngo utoje ucikanwa nayo dushikiriza usangize kandi no makuru bagenza aho baherereye hose kugira ngo batoje bacikanwa niba biriko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu c'u Burundi hanze imbezi igihugu c'u Burundi ndetse no mu makungu ya kure n'Umuhuza TV muhezagirwe